Yeah, chiri kibishi gisoso utera utamira kuko nacorosha ikizira n'ukwihebura urondeye ubuzibu kurenze gukomera tagucika intege ugana iciza udahindukira erega ubuzima burya bumeze nk'itara ubonye iwawe rizima menya ko araburyakira bishitse utwenze wibuke ko harabarira bipfuza kuronka icoza kibahoza amarira. Trey Zo na Rappy Boy bavukana bagakurikirana. Mukuru ninde? Mukuru ni Trey Zo. Trey Zo. Nchenda bibazayo kandi mukuru ari uyu bro. Uhindukiye ubamfu mane. What do you expect? Tumire buki wawe sinje kuvumba Akerina Angelina bosura basumba je no kwari kaburya sinje gusa gucumba guhiba iryoshe bitarura nk'umuravumba batera kagere abagushaka bagushuka mbere barabesha ni boshitsa aho ndi bugere nibabasha ni bakundekere birabasha uburyo ni cyambere kuko urumva studio isaba uburyo amasizera azimvye studio ya nyuma uri hafi 80,000 yes mikaramu ntaramuri ivyo bisigo ni haramu kutavuga je bintera inzigo tibutamye ndafye banyereka amajigo bati Trey Zo go nanje nkahatana makana je ndonke catana rinze kurapa natasha ndashaka ko ntomara umwaka narava kwa data ngo ngende ncangizo karata ndonke cash nguretimba mve mu nkamba biri nkori diri zibiri nkorere mu kibiri kandi really simba nkeneye kwirirwa mu buriri benshi sana ivyo kandi ku muntu wese ariko agitangura nyine kuririmba kwinjira muri vyama vyabaye kandi mbona ibiduca intege ahubwo biraduha inguvu zo kurenza. Yeah, chiri kibishi gisoso utera utamira kuko nacorosha ikizira n'ukwihebura urondeye ubuzibu kurenze gukomera tagucika intege ugana iciza udahindukira erega ubuzima burya bumeze nk'itara ubonye iwawe rizima menya ko araburyakira bishitse utwenze wibuke ko harabarira bipfuza kuronka icoza kibahoza amarira. Bashitse hari baravuga ati aho twahe man bose babajije ati struggle twaraciye muri struggle peti yangu twaragize iki urumva nawe uziciyemwe rero rimwe kabiri don't give up na dijango za kubera King Kong inago struggle nka ball ya ping pong umutima mba numva ngo ding dong umva no sohorijwe na dance for sing song baby ya the link ya go link na then follow ngwino ufata unshakire nkujane gake slow nyegera let me be your Papichoulo bagushaka water lamba lolo yeah Papichoulo nivyo birimo nivyo ko umuririmbyi ubundi abakeneye kuba azi kwidandaza no gufata ubwo bu video no gupostinga nama donc no tuntu nyene ukrea yes kugira kuma amarezo yawe habe wambuteyaje y'abantu baze ku bwinshi bagurumbi kugira ucubereka impano ufise your birthday Friday bibiri the same day bitaye ko turi no muri holiday dance once ndakubonere hanze kibanzo cyabo tuza twagitanze kuko nzika bafise imico maybe nk'iyo bama bafise ivyizigiro tubafate nk'inama bahisha ingeso kandi tuzibura ijoro bama biso haguruka twirukana kabeho muri iyi flow Trey Zo nguma mbahereza flow gerageza ndazi wo babumva fo umfashe tunezereze uyu musto mufata kuryo muryoshe kuko icyatumya dukoranya sigato ego ni muto namba sigito yifuje uyu munsi kuva mu buto. Erega niko biba bimeze ni iteka riba rigeretse kuri ndi kongera kubana nawe mu biganiro bicano kuri Indundi TV nkuko vyamanijewe Allen the Real usanzwe bizi neza yuko mba mpari kugira ngo ndakuzanire bamwe mu bariko barakora babandi bagerageza kugira ngo barondeze hirya nino kugira ngo impano zabo zije ahagaragara canke ahabona niko babizi niko vyama bimeze barihe kugira ngo tubamenye mbega ahiwanyu ni bande bahari bariko barakora kugira ngo jenze ndabarondere ushaka ufise contact y'abantu bafise impano zige zitandukanye mpamagara niko bimeze ucucekinga hariya kuri Indundi canke Indundi hitcho hose wanditse umuntu ashobora kubona ubutumwa wifuza gushikiriza umwe mu bantu bo muri Indundi magazine canke ukancekinga ku mbuga zanje zose yaba Instagram ndetse na Facebook naitwa Allen the Real ukaba amajambo agitukura ngaho muri mudasobwa canke telefone yawe kora ko kugira ngo ibintu bibandanye mera neza cyane ariko niba bushaka yuko uronka notification cyokora ku gakengeri kari ngaho bica bikorohera kuronka amakuru yose aca hano kubijanye na filme uri kumwe na Mr Tambwe kubijanye na sport uri kumwe na Mr Bosingwa canke Bucuti niko bimeze ushaka amakuru yanditse ucuca kuri indundi.com. Aha anye ndi kumwe na Rappy Boy na Trey Zo ni bamwe mu basore ubona yuko bameze fresh bafise rap iteye ubwoba ntibaza kwivuga imbere yuko tuza gusigura byinshi batanguye ryari bipfuze gushika hehe baratwakira gusa n'amakapera canke ico mwita freestyle turatangura na Rappy Boy.
Yeah, chiri kibishi gisoso terutamira kuko nacorosha ikizira n'ukwihebura uronde yubuzi bukurenze gukomera tagucika intege ugana iciza udahindukira erega ubuzima burya bumeze nk'itara ubonye wawe rizima menya ko araburyakira bishitse utwenze wibuke ko harabarira bipfuza kuronka icoza kibahoza amarira. Yeah, this is Rappy Boy Rap Killer, the one and only. Yes sir, the one and only Trey Zo. Yes, mikaramu ntaramura ivyo bisigo ni haramu kutavuga je bintera inzigo tibutamiyo ndafye banyereka amajigo bati Trey Zo go nanje nka hatana makana je ndonke cyatana rinze kurapa natasha ndashaka ko ntomara umwaka narava kwa data ngo ngende ncangizo karata ndonke cash ngure timba mve mu nkamba biri nkori diri zibiri nkorere mu kibiri kandi really simba nkeneye kwirirwa mu buriri bandari ntubukereye kwirirwa mu buriri yitwa Trey Zo meze neza. Ego ndaho ndashima Amakuru yawe turashima namwe meze neza. Jameze fresh nko uyibona Imana ibidutiza amagara n'amafaranga kugira ngo tubashe gushika hano. Yes, Rappy vipi? Fresh sana. Meze bien. Na mafuta. Haja je ndashaka kumenya Trey Zo na Rappy Boy bapfanike. Trey Zo na Rappy Boy baravukana bagakurikirana. Mukuru ninde? Mukuru ni Trey Zo. Nchenda yubazayo kandi mukuru ari uyu bro. Uhindukiye ubamfumane. What do you expect? Hindukiye iburyo. Niko yimeze. Mwatanguye ryari mu vyukuri? Kumva yuko mufise impano vyaje ryari? Ninde yatanze uwundi canke mwagiriyeyo rimwe? Twatanguriye rimwe kuko twese twatangwe muri 2017 niho twatangura neza kwandika ariko jewe bwanje na tanguye nzi yuko ndi tijenyene tutari kumwe na Rappy Boy ariko Rappy nawe aza gutangura mu nyuma yanje kidogo tugato no kuvuga mu freestyle hama tuyisangamo impano yo kurapa twese. Ego mwabitanguye ryari wowe watanguye kuririmba ryari tureke kwinjira muri studio no kwandika ni ryari watanguye kumva tereka joking ndiko ndaririmba vyaje ryari? Reka tuvyite ko joking justement hari muri 2015 amashuri agihera ayiwanje justement muri 2015 nko muri mu kwezi kwa 10 gutyo niho natangura kwandika ati reka nigerageze nanje kuba ukunda rap kuba urap umwanya munini ati why not je no fatira papuro nandike ndabereza bitayovamo naho byatanguriye mu bisanzwe. Rappy ucuza kumubona ryari? Yarasanzwe abikunda muhira warabonye abiho hamwe canke byari ibintu byagutangaje nawe? Rappy naje byarantangaje kuko byarantangaje ubwa mbere c'était en 2016 niho nandikaga freestyle to kidogo kwa kuntu sharinga n'abagenzi kuri WhatsApp hama iyo freestyle iramushikira imushikiriye acaranyandikira naje ati bro ati burabikora ati nanje reka umunsi umwe genze ukora hama urabunkosore hama bisha bitangura uko nyene acarandika cansanga nawe narabizi turavyiyumvamo tusha tutangura kuza turandika rero yandika freestyle ampa nanje nkandika hama ibintu birabandanya bigenda neza uko nyene bukiye to. Yes, niko yemeze Rappy waramutangaje bro vyaje gute? Warakunda kumukurikirana tukimya canke hari abandi bantu bakwinspire? Oya ofete nibutse neza yari mu Rwanda yabikubwiye uyu munsi kwakundi nyene muri WhatsApp ubona status y'umuntu ndabona status yiwe ndavuga ati bro ari kararapa aho nzi yuko ari je maze igihe kirekire mutabonana nyene yaramaze igihe ari mu Rwanda yapfuye gweza school yacaje mu Rwanda urumva je nabikora kimya je nyine nzi yuko ari je nyine gusa muganda tanga yambonye status ndabona bro akora bya bindi nyine nkora ndavuga ati what ibi ni biki ndatanga cyane mwandikira mbere bazi ko abantu bavukana mutandikira na sana uzi ko ameze fresh cyane mwandikira ati man uyu ni wewe canke ni black tiwaruzi yuko na jewe no bana ngusumvye ibintu nk'ibyo ambwiye ati wapo sinatevye ngira twavuganye mu gitondo mwijoro ca ndamurungikira ka video aravuga ati bro nawe we sawa turaterana dukuraje nyene bica bitangura. Ego yes niko byari bimeze 2015 biragiye mu nyuma muva mu guhoha vyaje ryari wumva yuko woja muri studio? C'était en 2017 niho twaja muri studio ijya mbere gusa umugenzi wanje mwari kumwe muri babiri? Oya aho ni twari kumwe gusa umugenzi wanje atakirino ari hanze mu mahanga niwe yashizemo novuga SP yo kuja muri studio yo gukora as a team turaja hamwe ico gihe ni twari bwatora izina nyaryo nyene iby'iwacu donc no kuri YouTube yiwanje ugiye kurabona ko indirimbo yitwa Happy Birthday niyo ndirimbo twasohoye muri 2015 donc cha tuyisohora tukumwe no mugenzi wanje yitwa Lenk ico gihe donc cha dusohora indirimbo yacu ya ambe for the first time jewe Trey Zo nja muri studio ari muri 2017 no twasohora indirimbo yacu ya ambe ariye kana numvise ngo cha dusohora indirimbo hari indirimbo yitwa Happy Birthday ndashaka gato kugira ngo twumve Trey Zo w'ico gihe. Your birthday Friday bibiri the same day bitaye ko turi no muri holiday dance once ndakubonere hanze
ikibanza cyabo tuza twagitanze kuko nzika bafise imico mibi nk'iyo bama bafise ivyizigiro tubafate nk'inama bahisha ingeso kandi tuzi buri joro bama biso haguruka twirukana kabeho muri iyi flow Trey Zo nguma mbahereza flow gerageza ndazi wo babumva fo umfashe tunezereze uyu musto mufata kuryo muryoshe kuko icyatumye dukoranya sigato ego ni muto namba sigito yifuje uyu munsi kuva mu buto yeah na yes man we no bisuri kuraririmba hari couple kurikira couple kurikira birabandanya yije ko wewe kuko numvise urayizi yeah ni byari byoroshe gukwiza 18 na minani yayikwijije amaze kubika 8 ni so ni byari byoroshe gukwiza 18 na minani yayikwijije amaze kubika 8 babayeho na migambi yitwa ciro ry'umugani wewe wagiye muri studio ryari for the first time naje nagiye muri 2017 narabiyaga cyane oya ofete abuna naje ndatanga kujya yavuze ko yatanguye muri 2000 ko twinspirano kuntu kujya kuntu ushaka gusanga yararungura ukundi twatunashira ku mastati n'amaraso gusa kwegaranyira urazi muri 2015 je naje nakunda joking abantu twiganye barabizi sana ko nari umuntu wo kwishuna nasubiramo indirimbo za ba 90 ba President 6 bapima jya hose nibo bantu ni inspirako sasa rero ku school twashika muri pause imka hari nevye muri pause bakaza bose tugatera ku ntebe byandi bya kera tukarira nabapi waruvuze nabandi uvuze amufana mwaba muri kumwe mu ishuri oya nabagenzi nyene twigana ku ishuri ego nkapa uko nyene makavuga ati man wewe ibi bintu vipi nkaza ndandika mistari ya fake ndibuka ico gihe abantu bakemera byandi uvuga ati ngiye ku isoko ndagarutse na pene tse umva kumugero ndere gusigiye tse umukorora ngo tse ibintu ngivyo nyene sasa rero ico gihe ndibuka hari muri 2017 kuri lycée du Lac nagira utuntu du freestyle sana twaranafasha vraiment bakamenya abagenzi baraje hamwe barambwira ati twereka tugukorera akantu uje muri studio ewana baragira collection y'amahera kandi ni bambwiye ico gihe baranzanira amahera bambwira ati chomoka muri studio ukore freestyle naje kuri tangira freestyle mara 5 minutes ndikunda hapa atarifu ndikunda kubita gusa tiki man murapa ntiyisigura ni nk'intwari ntizisigura ukitwereka icyo ushoboye iyo minota itoye yose sure fata hano oya emission have ikigira na wegira ega nukubereka eka tubahonje emission iki sugwerekana imana yeah mbanza gufilinga beats hamangaza ndenza kuba the great hamanga kuganza pole kuma flow nemeza abasaza ole enemies bugenesha moza kwanza rekamera hobo bageza hama ndabahisha ko ndabigenza akadira uko gatera imistari nyereza mbisa mpace ko basigare barabaza so long nomye mishi cyomba sumbya rekanere nduge shika hobo badahambya oh shit please don't kid sindekura mic I'm so fit hala dakara kuri beating hobo mara dahara nkasara nyizoka nkakomora abajinga abaniga debe follow finger ndumuhinga ndabasumba nkabashida ku rutsinga bandanye yeah let me thank kwanza wama beats ngo ndugize flow nicishije kuri mic kuba tabizi bamenye my true street hamano get speed nirinde gufata break umvino sound guhisha nyene yo shakunyite anda nishakira kuva yo ndazindi vyoroshe kumenya bu I am negabiri nkwemeze hamwe cushira muri game kuko yeah man jewe hari ukuntu nyene rap hari ukuntu men ndabwiye murarenze apana murarenze undi akabala lens yes reka jeni baza yuko murabisangira nta kundi kubera ikinone impano zuzuye muri quartier ariko zitigira zijya hagaragara bipfira na cyane mu mudiho wa rap kuko mu makartier huzuye impano nyinshi zikora rap mwibaza yuko ari giki gituma mutamenyekana cyane nk'abandi baririmbye uburyo ni cyambere kuko urumva studio isaba uburyo amasizera azimvye studio ya nyuma uri hafi 80,000 iyo ni yindi ciriritse uvuga ati iyi ni studio yego basi reka nje mu bafe kumvugiriza ingunguru nta mandabi bumve basi yuko nageze effort basi na gato ni 80,000 uri muririmbyi ukiri umunyeshuri plutôt ukiri underground urumva ayo amafaranga ararenze icyambere rero ico ntibibaza jewe yuko biva ko n'uburyo studio kuyahajye wowe umva yuko yori hwangahe ku buryo nuri karakurikirana avuga ati bajya basore I need to support
shaka kuba supportinga nabo bumve yuko basi buke bwanje nshobora kubarihira studio waze yuko yo bimeze gute nibahe ba producer wewe mwumva mwipfuza gukorana nabo aba producteur bon hayo ba X Factor ba Breezy bajose n'abantu babizi big up to them hama usanga akenshi ni nka 150,000 gutyo sa 30-50,000 ariko hari ukuntu ushaka ariko indirimbo yawe ryoha de plus ariko usanga ukeneye aba extra nko dufate uvuzaga piano guitar bass ukamutuma ko ati uraza unyongereze keneye kuvanga vya bintu vy'imiduri kembe bityo byose usanga bitwa nk'amajana abiri nk'amalaka abiri dufate indirimbo ikozwe uko ubishaka ushizemo ama instrument yose uyifuza gushiramo kugira ngo indirimbo ize ifise akantu ka bien wewe waza kari giki gituma mutamenyekana cyane cyane abantu umudiho rap je ico novuga ya support kintu cyitwa support nico tubura sana kuko nkuko yatanguye bivuga impano ni nyinshi sana ushaka kubona iziwacu ukavuga ati mugari we n'izindi zisumbizi canke izindi nyene tubatungana baba barenze gusumba ayo ugasanga abantu bakiri down urumva habuze ya support kubona ko umuntu abikwiriye muga numuhore ngo kubera kiri hasi canke ngo kubera kiri down ko yataragira ya kuko nizibika zaramagi mufate urya nyene ubona ko ashoboye why not support your talent maybe ejo azoba urya ubona wewe wemera wifuza ko yo yego akanamusunza ujya wemera yeah yes niko imeze biramaze gushika mukitura babajejwe kubafasha twebwe tujejwe gushigikira umuziki w'u Burundi haraho bimaze gushikira mukabitura mugabo ukabona umengo siho bari nta nivyo bitayeho benshi sana ivyo kandi ku muntu wese ariko agitangura nyine kuririmba kwinjira muri vyama vyabaye kandi mbona ibiduca intege ahubwo biraduha inguvu zo kurenza abo bica intege nabo aho bicinege ico nababwira nuko batocika intege kamera ça fait partie de la vie mba ivyo barakubwira nabajya bashitse hari baravuga ati aho twahereye man bose babajije ati struggle twaraciye muri struggle peti yangu twaragize iki urumva nawe uziciyemwe rero rimwe kabiri don't give up Rappy wowe uri mu good freestyler yeah uriyemera kuri freestyle uvuze ngo ivyo badukora ntibiduca intege ndashaka kuri yo sije unkorera umuti ndashaka kuri yo sije unkorera umuti urumva iyo ofite ivyo bintu ivyo rero bisaba more experience about bigumemwo apara ko ndi uvanga wa yakora nkunda R&B haje yaba nk'ibishobora naca ndakumvisha muga kubera ko ntakibizi naje naho nazi R&B ngano ntavyo nkizi ka refrain hamaje tutugira ko oya ariko ushobora kubura mu good freestyle la finyora ka refrain gato kaheje ntako nshobora nta ijwi sikire abo ni umva kirijwi aririmba ngatwajigumiye yes ariko bice biduga ushize ko refre je ndiko ndagerageza kuraba nibaza yuko hari bimwe mu byo bavuga bamwe bajijwe guteza imbere umuziki Burundi cyane cyane yabajya bakorera ku ma TV online bakavuga ati abantu bamwe ntimuzi kwidandaza nimukoresha izo mbuga ngurukana umenyi maybe mushaka kwa muzi kurangisha mugabo sinzi kwidandaza abo bashatse kuvuga uko ariko wewe waza yuko mwebwe mu bifisemwe amakosa nivyo birimo nivyo ko umuririmbyi ubundi abakeneye kuba azi kwidandaza no gufata ubwo video no gupostinga nama donc no tuntu nyene ukrea yes kugira kuma amarezo yawe habe wambuteyaje y'abantu baze ku bwinshi bagurumbi kugira ucubereka impano ufise ibaza ko nico naco nyene nico nk'ubu Trey Zo na Rappy Boy ubarihisemwe gukora nk'umugwi canke ni vya bindi nyene tunahonja tuko pamoja ingine umwe wese acayimenya ndibaza right now ni turumugwi ni turumugwi ariko ubu turiko turakurana Jean ni sijya imwe gusa bazi maybe arashaka kuza n'iyindi dufite projet muri mwaka wa 2020 ko tugasha twiduza twenyene mwiduza mwenyene nta support mukene support irakeneye byinshi amen imvuze nyene twiduza twenyene donc na sikuvuga ngo ni Rappy Boy featuring canke ngo numba ni X numba ni Jenna Trey canke Trey na collaboration ndetse ukoreramo kugira nyene tuzamura impano yacu bitworohere kuduga twese cyane yes bitworohere kuduga twese wibaza yuko ari giki gikwiye gukogwa uretse yuko Rappy na Trey Zo nabo bakeneye support kugira ngo nurundi rwaruka babandi batinya kukuza muri ryo bavuga ati je nubwo noza nzohava mera nk'abariya hari abantu bafise impano twirirwa turumva buke mugabo nigira numva bari muri circulation y'abandi nkoko twumva ba Oleg ba Berry Music ba Wiz Design ba B-Face ariko kandi ugasanga bafise impano muri rap utogereranya nabo bandi turiko turumva ni gikiwaza yuko coba gikwiye gukogwa kugira ngo ibi bintu bigabanuke twame tubona ama produit mashashi kuko uvuze industry itagira produit nibaza yuko ku mwaka atakibirikira kore bikokorera mu buhombe kugira ntitubandanye muri bwa buhombe hakwiye gukogwa iki ubwa mbere umurapero ubwiyo canke umuririmbyi wari wese akwiye kuba kwanza akiyemera kwanza ubwe akati jewe ewana mimi najua
have faith in me je ndiyemera impano yanjye irakwiye hama ukoze ico ukaca utanga rero produit nziza ugiye studio apana vya bindi wiyemera ku bantu jewe ndi gihanganye mugageze ku studio gacira ja muri studio uko ufise indirimbo ya fresh uyandike uyisuzume uyisubiremo hamusohora ikintu kizima usohora ikintu kizima nubwo sohora icambere ego nivyo ufise gusohora icambere ukabura abantu abakugira abagusapoting siko ariko ntucike intege bandanye ukora ivyo bikorwa vya bizoshikira ujya nyene wifuza ko agufasha no kuvuga azoshikirwa umaze kuba ufise ibikorwa vyawe bibiri bitatu byumvikana no kuvuga azoba atagifise rezo yo kutagusapoting azobona icambere abona icakabiri n'icagata avuga ati finalement bya murega tumusapoting vraiment nitwo mwima kandi amaze kuba twereka ibikorwa rero tureka amajambo tuje mu bikorwa Rappy rero kubibona ego cyane je cyo nofatirako hajya bavuga ngo igikorwa kiza kirigura kandi no mu isoko impuzu nziza urayitereka hajya bashaka abantu bonyine bariboma umva rero twe rero twafashe inshinguro yuko twoza turakora igikorwa cyiza nimba tubona ko kubitura Jean bitabagwa neza urumva nibavyakira neza uti rero turabituza ibikorwa Jean nye twe dushaka gukora ubu right now dukora ibikorwa byiza hamwe n'igikorwa uvuga ati yego kwene nta mandazi ndakigutuye nka Alan the Real ubona yuko gikwiriye support guys abantu bose kwa dukurikirana ubona umuntu ashoboye ivyo navyo biri mu bintu bituma bacinega abantu wasanga umupeti yiko ko yagiye studio ya bien yarishe 200 combien yakoze clip kandi arasohoye song ya bien mu gasanga naye karonka support ikwiriye Jean abantu bomandanya basupportinga igikorwa ciza pana gusupportinga izina ego I need you guys to support these best rappers kugira ngo bibandanye bimera neza niko biba byifashe kandi niko bimeze nobody knows tomorrow ushobora gukengera umuntu kwera kumaze kuduga step maybe ukorera ku mbuga ngurukana umenye maybe urumenyesha makuru akurikiranwa n'abantu benshi uposting ifoto ukaronka likers benshi ku mwanya muto but nobody knows tomorrow ni jambo nabwiwe na Crown ariko kandi biravugwa ngo ukwambara ikoti ntibisigura kuvuga ijambo ryubaka mu bantu ariko ukuvuga ijambo ryubaka mu bantu ntibisaba ko wambara ikoti je banyita Alan the Real mu minota 20 gusa ukamenya impano nico yipfuza gushikako nakeka jambo twosigarana imbere yuko tuza gukubita Papichoulo dusezera abantu je ndaza kubabisa muraza kubabwira Papichoulo muraza gukora ibintu by'amateka sana ariko nipfuza umuntu akaradukurikirana asigara niki acha bakura he wipfuza kubashigikira ariko kandi ndakwibutsa yuko link uyisanga muri description fresh ibintu ni super ibintu ni dope ego jewe ubwanje nitwa Trey Zo amazina yanje yo kuri YouTube Facebook Instagram ubya hari nawe araza kwivuga ndibaza amana jewe ni wa wundi nyene wa wundi du freestyle ni Rappy Boy Rap Killer everywhere Facebook Instagram hose hano hose abadukurikirana inyuma yavyo basigarana iki message bosigarana abarundi kazi abantu bose kwa dukurikirana guys akantu mwosigarana nuko ico nababwira nuko supporters dukeneye support kandi support si Alan the Real wenyene nawe ukura dukurikirana support yawe tuyikora gute ja kuri YouTube andika Rappy Boy Rap Killer canke wandike Papichoulo by Rappy Boy X Trey Zo and then ukore subscribe haga urabe n'igikorwa cyiza twabagiriye cyitwa Papichoulo aho uhejeje kudusupporting yeah nk'ubunye ndaje mfisa amafaranga nduru boss kanaka mu boss yubahitse afisa amafaranga avuga ati ndashaka ibintu bibiri canke bitatu bibagora cyane kubashigikira nivyahe je nohera no banza kumubwira kadu kuri ha studio biri mu bintu bigoye cyane kuri ha studio banya producer yavuze urabemera murabahuriza nibo duhuriza kurumba asante sana X Factor na one way na trick on the beat arakaze ego Iko arabizi shetani uri sana okay reba bafashe iki studio urumva ni eka mvuge audio na video hama n'ibindi bintu genre wa muririmbyi bavuga ngo ni genre ikirore urumva ushaka kubikirore rero urumva ari tuntu tumwe tegezwa guhindura look icanavyumva byose birimwe ndatsenda kubyikirore donc nitwahura ingeso mu bantu voilà ukubona bo niki urumva ni ikirore urumva byose murabikeneye kandi wewe ukazoronka deal ya ukazoronka kurihira video zo cugana Nuria Mutipe kuri Instagram yitwa Marcel Hasht niko mbwira wewe niko mbwira Nuria niko imeze kandi niko vyama reka mfata kanya ndagushimira twabonye kuva ku munota wa mbere gushika kuri no munota nta mwanya ko kwicisha amajambo nukugira ngo ndakwereke zimwe mu mpano
ushobora kubuzi cyangwa utazi yamara zifuza support yawe nakubwiye I need you guys to support aba batipe babiri kuko ni bamwe mu bantu bashoboye cyane ndakumvisha indirimbo yabo yamara baraza kutwumvisha n'ibindi twaba tutazi mu minota mikeyi cyane nakubwiye vuba ngiye kukuzanira iminota 10 aba rappers batanu kuri freestyle zigera kuri 10 umwe mwazo kwita zibiri ariko kandi shimira umuntu ntarinze ndavuga izina yemeye kugira ngo azoshigikire aba rapper w'umuhungu n'undi w'umukobwa niko byifashe muzomenya vuba ibintu n'ivyamara kuja habona kandi ndagushimire bro ya turagushimiye nawe Alan je nibaze yuko nejo canke hirya ejo ninagukenera uzonyita cyane gusa ahubwo rero reka mvuga akajambo kawe je ijambo ryambabaje kandi je reka ndarivuge harama online TV ari unprofessional cyane gose how reka ndabivuge kuko ushaka kuba ufise emission siko ufise umuririmbyi ugomba kuba ubaza ibibazo ukaza utamuzi utazi izina ryiwe utazi igikorwa ciwe afise ibishasha ukajushika umubaza ati witwa nde ati uraririmba urumva nk'icyo kibazo ni bintu ariwe yakwemvise cyangwa ariwe yakwemvise donc bon ni kwa kundi uvugana na president dufate akaca abwira umujournaliste wiwe ati uzoze ukoresha ikiganiro akacaza atana information nima gufise ko wabwiye president w'iyo channel akatabwira ati uzoze umunsi uyu none akaca hamagara umujournaliste wiwe agacaza atakumva atazi na ayawe iri mu izina ryawe atayizi urumva ivyo bintu ngene biri unprofessional umwe basi je naje ndabanzi bikewe icya kabiri naco harundi muntu ubwira nyine ati twebwe bon we are upcoming artists tukene support tukene emission n'ibikini aho ati ngo twebwe emission dutanga ni z'abastari gusa urumva icyo kintu twebwe dutanga emission ku bantu b'abastari gusa eske je nzo umustar gute utari kuranshigikira urumva icyo ikintu kuno ari kibaza abajije bro jaho umustar nindi nujya umustar abona ko ari umustar nagenda mwegera mu story bien nawe ndangira nijya jambo wavuga izo zibika zaramage reka je ndagushimire bro ana big up sana Alan wakoze kutwakira kandi na emission yawe yari fire bro asante sana nimwe mwagize fire bro niko shukuru sana thanks sana ariko grand floor nakacana kweli turacana je ndashaka kugira ngo ndabasezere bajya ndabwire ntimani batiza amagana amafaranga yamara ariko abana batipe babiri musigarane ndazi muraza kuryoherwa tu niko imeze kandi muri description harimo link y'indirimbo Papichoulo ya Trey Zo ari kumwe na Rappy Boy canke Rap Killer. Yes sir, thank you. Yeah, this is Rappy Boy Rap Killer. Turi kumwe na Trey Zo. You want Papichoulo in freestyle, guys, stay ready. Okay, ring to the hello. Hey. Tell me what if I be your Angelo. This one. Sing for you la lelo. Man. Before konguha banana yellow. To the yellow. Chengundu kunu teye, chenhuidiza dose. Chengundu kunu keye like Valentine Rose. Nigudi do mutima, nijide then close. I wanna make you happy. I never pose. Dumutumide buki wa wesinje kuvumba. Akirina Angelina bosura basumba. Jeno kwari kabuga sinje gusa gucumba. Guhiba iryoshe bitarura nk'umuravumba. Batera kagere. Abagushaka bagushuka mbere. Barabesha niboshitsa hondi bugere. Nibabasha nibakundekere. Birabasha na dijango za kubera king. You know go struggle nka ball ya ping pong. Umutima mba numva ngo ding dong. Umva no sohorijwe na dance for sing song. Baby ya the link ya go link in then I follow. Ngwino fata unchakire nkujane gake slow nyegera let me be your Papichoulo. Bagushaka water lamba lolo. Yeah Papichoulo. Please wanna show you Chulo. Hey, they call me Papichoulo. Please let me show you Chulo. Hey Papi. Yeah. Papi. Yeah, Papi. You Papi. Yeah, Papi. Papichoulo. Nyegera gatumari bicuro. Erega bateri yanjiri tulo. Bichikira kenshi sinyaruri inchuro. Ini mini manimo kugucenga burya nabigize indahiro. You're my first lady baby uno niyo nimero kazuba ko mu mataha yinga nita mailo. Yes ndagufana mateso hapana ni full love zero ndamukiza na rusama baby. Yes yo mama masharo hine sama ndagushaka ngumbere umutaka murushana atacha jugu miro mengo tite mushasha. I'm a deep love ngwino mbere umufasha. For you baby girl I'm ready to take your gansha. Ready to get shot. Happy.